Mwiriwe mwaramutse bivanye naho mwese aherereye murahawe ikaze kuri Mrehe TV. Twaba twateguriye urutonde rw'abaririmbyi 200 bafise amafaranga menshi. Wumvise ko bafise amafaranga menshi uhava wiyumvira ati ni business nje kubwira bakora, ni ibikorwa bindi byo ku ruhande bakora hambavu y'umuziki, ariko ni ku mafaranga basanzwe binjiza mu muziki baba bakoze. Iyi muziki bakora yinjiza gute, ibinjiza amafaranga angana gute? Ubwo rujijo niko nje kugukuramwo aho nje kwifashisha urubuga rwa Social Blade aho gorekana buri muririmbyi ibikorwa vyo mafaranga yinjije ku rubuga rwa YouTube, aho tudasizemwo za Spotify, za Amazon, Amtium n'izindi zitandukanye, za TikTok n'ahandi, ariko ahandi kunda kugira amafaranga binjiza kuri YouTube ku ndirimbo baba basizeko cyangwa ibindi biganiro n'amavideo. Nituvuga ati wa mbere n'uyu, wa 20 cyangwa wa 10 n'uyu, oya, turagenda ku nimero ya mbere gushika kuri 20, hama tukubwira umwe wese amafaranga yinjiza ku rubuga rwa YouTube. Ibi biraza gutera amahirwe buri umwe wese bivanye n'ukuntu aherutse gusohora vuba n'ingene ibyo yasohoye byarabwe cyane. Reka rero tugende intambwe ku yindi. Ngusaba gukora subscribe, like, comment and share. Abo muza kubura nuko twasanze atabihangano vya vuba bihari byabo byatuma bagira amafaranga yatuma bagaragara muri rutonde. Ico ngusaba no gutegera kuko ufise menshi ufise make uko bagenda basumbasumbanya baracanga canze. We muri comment ruza kumbwira ati nasanze nakarenze mu muhe felicitation wo muza gusanga arusha abandi, ariko bitavuze ko ari waza kuba ku numero ya mbere cyangwa ku numero ya 20. Reka tugende rero intambwe ku yindi. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuririmbyi Adric Akim. Adric Akimu ubona ko ku rubuga rwa YouTube mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza hagati y'amadolari 173 n'ibihumbi 2800. Mu kiringo c'umwaka akaba yoshobora kwinjiza ayagera ku bihumbi 2400 kugera hagati y'ibihumbi 38 ivy'idolari. Ku mwanya wa kabiri turasanga uyu muririmbyi Akesdan nawe ubona yuko ku rubuga rwa YouTube rwiwe ashobora kwinjiza ku kiringo c'ukwezi ayari hagati y'amadolari 32 n'amajana Urabona ko mu kiringo c'umwaka ashobora kuba yo kwinjiza ari hagati y'ibihumbi 2800 n'ibihumbi 45. Ku mwanya wa gatatu turasanga Alvin Smith urabona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza ayagera ku 89 n'igihumbi n'amajana. Urabona ko mu kiringo c'umwaka naho ashobora kuba yo kwinjiza hagati y'amadolari 1800 n'ibihumbi 29. Ku mwanya wa kane turasanga B-Face on the floor ubona ko mu kiringo c'ukwezi ashobora kwinjiza ayari hagati y'amadolari 155 n'amadolari 2500. Ukabona ko mu kiringo c'umwaka ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'igihumbi n'amajana 600 vy'idolari n'ibihumbi 26. Ku mwanya wa gatanu turasanga Big Fizzo ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza ayari hagati y'136 n'ibihumbi 2200. Ubona ko mu kiringo c'umwaka ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'igihumbi n'amajana 600 hamwe n'ibihumbi 26 vy'idolari. Ku mwanya wa gatandatu turasanga D1 urabona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza ayari hagati y'amajana 275 hamwe n'ibihumbi 4400 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka ukabona ko yo ashobora kuba yo kwinjiza ayari hagati y'ibihumbi 2800 n'ibihumbi 45 vy'idolari. Ku mwanya w'indwi turasanga Double J ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza ayari hagati y'172 n'ibihumbi 2700 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka ukabona ko ashobora kuba yo kwinjiza ayari hagati y'igihumbi n'amajana 900 n'ibihumbi 30 vy'idolari. Ku mwanya w'umunani turasanga Dramati ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yinjiza ayari hagati y'amajana 238 n'ibihumbi 3800 vy'idolari.
mu kiringo c'umwaka ubona yuko ashobora kuba yo kwinjiza ayari hagati y'ibihumbi 2,700 n'ibihumbi 44 vy'idolari. Ku mwanya w'icenda turahasanga Elipro ubona yuko nawe mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza ari hagati ya 93 n'igihumbi n'amajana 5 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka ubona yuko ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 16 vy'idolari. Ku mwanya wa 10 turahasanga DJ Fernando ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'amajana 427 n'ibihumbi 6,800 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka akaba yoshobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'ibihumbi 4,900 hamwe n'ibihumbi 79 vy'idolari. Ku mwanya wa 11 turahasanga Melanin Boy ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'155 n'ibihumbi 2,500 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka ubona ko ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'igihumbi n'amajana 9 n'ibihumbi 30 vy'idolari. Ku mwanya wa 12 turahasanga Kidumu ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'196 n'ibihumbi 3,100 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 32 vy'idolari. Ku mwanya wa 13 turahasanga Kirikou Akili ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza ari hagati y'amajana 243 n'ibihumbi 3,900 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka ashobora kuba yo kwinjiza ari hagati y'ibihumbi 3,300 n'ibihumbi 52 vy'idolari. Ku mwanya wa 14 turahasanga Rinoji ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza ari hagati y'162 n'ibihumbi 2,600 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka ashobora kuba yo kwinjiza ayari hagati y'igihumbi n'amajana 7 n'ibihumbi 27 vy'idolari. Ku mwanya wa 15 turahasanga Monia ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati ya 93 n'igihumbi n'amajana 5 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka nabona yuko ashobora kwinjiza yari hagati y'igihumbi n'amajana 2 n'ibihumbi 19 vy'idolari. Ku mwanya wa 16 turahasanga Mr Champagne ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yinjiza yari hagati ya 18 n'amajana 282 y'idolari. Mu kiringo c'umwaka naho ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'amajana 548 n'ibihumbi 8 n'amajana 8 vy'idolari. Ku mwanya wa 17 turahasanga MT number 1 ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza 88 kugeza ku gihumbi n'amajana 4 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka ashobora kuba yinjiza yagera y'amajana 559 n'ibihumbi 9 vy'idolari. 18 turahasanga muri mvikazi Natasha ubona yuko mu kiringo c'ukwezi tutashoboye kuba turonka resulta zayo, ariko bakubwira ko mu kiringo c'umwaka ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'amadolari amajana 43 n'ibihumbi 700. Ku mwanya wa 19 turahasanga umuririmbyi Satbi ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yo kwinjiza ari hagati y'192 n'ibihumbi 300. Mu kiringo c'umwaka ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'ibihumbi 2,800 n'ibihumbi 44 vy'idolari. Ku mwanya wa 20 turahasanga umuririmbyi Wiz Design ubona yuko mu kiringo c'ukwezi ashobora kuba yinjiza yari hagati y'119 n'igihumbi n'amajana 9 vy'idolari. Mu kiringo c'umwaka naho ashobora kuba yo kwinjiza yari hagati y'amajana 998 n'ibihumbi 16 vy'idolari.
ukuntu uko abaririmbyi bifashe mu imisi mu kwezi kwa gatatu bahobona yuko ku rubuga rwa social brand aho rugaragaza buri muririmbyi wese resulta agira bivanye n'ibikorwa by'ingene vyagiye birabwa n'uburyo yagiye yinjiza amafaranga. Nkandira subscribe, like, comment and share. Ejo ntanzo babwira abafise aba subscribe beshi, abafise views nyinshi n'ibindi bigiye bitandukanye. Komeza mubana natwe, turabakunda cyane. Imana ibampera ubuzima.